yite Arsenal, bayita Arsenal, bayita The Gunners, cyangwa se wayita Barashi. Wabyemera utabyemera, Arsenal ni ikipe ikomeye, ikipe y'amateka, ikipe ikunzwe cyane, ikipe ifite abafana benshi, ikipe ifite uduhigo twinshi. Ni ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza mu mwaka wa 2026, iza gutsinda umukino wa nyuma wa Champions League mu mwaka wa 2026. Arsenal rero ishinzwe mu mwaka wa 1986, ishingirwa muri London, Ubwongereza. Mu ntangiriro ikaba yaritwaga Dear Square, yemeza kwitwa Royal Arsenal, nyuma rero nibwo yaje kwitwa Arsenal. Arsenal rero ni imwe mu makipe akomeye cyane ndetse afite amateka akomeye cyane mu Bwongereza. Ni ikipe rero yakira imikino yayo kuri stade bita Emirates Stadium. Arsenal rero ikaba yaregukanye ibikombe byinshi kandi bitandukanye, harimo Premier League, FA Cup ndetse n'ibindi bikombe bitandukanye. Arsenal rero mu mwaka wa 2003 yakoze amateka aho yarangije shampiyona idatsinzwe n'umukino n'umwe. Umutoza wayo wamenyekanye cyane mu mateka ya Arsenal ni umutoza Arsene Wenger, akaba yaritoje imyaka 20. Nubwo Arsenal yagize ku mukino wa nyuma ya UEFA Champions League 2006, yatsinzwemo na FC Barcelona ibitego 2-1. Kugeza ubu Arsenal ni ikipe ikomeye mu makipe afite abafana benshi kuri isi, ni ikipe ikunzwe cyane, ni ikipe ikunzwe n'abatari bakeya kuri isi ya rurema. Noneho by'umwihariko wagera mu Rwanda ugasanga ari agahebuzo. Muri uyu mwaka rero Arsenal ikaba yaratwaye shampiyona y'Ubwongereza ariyo Premier League, English Premier League. Wabyemera utabyemera, Arsenal ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe yatwaye ibikombe byinshi, ni ikipe ifite uduhigo twinshi, ni ikipe yakoze amateka menshi. Arsenal muri uyu mwaka rero wa 2026 yagarukiye ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League, aho yakinaga n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain akaba yarayitsinze kuri penalite 5-4, aho bari banganyije igitego 1-1. Umukino ni wari woroshye. Arsenal yarashijwe cyane mu kibuga, yarashijwe na Paris Saint-Germain, ariko nyuma n'ubundi za kwitwara icyo gikombe cya UEFA Champions League. Abadakunda ikipe ya Arsenal bavuga ko igikombe cya Champions League kuri ikipe ari igikombe cy'inzozi kuri ikipe, ariko magambo mu gutebya baravuga ati Arsenal is Champions League nk'umushyitsi utajya winjira mu rugo. Igikombe cya Champions League kuri Arsenal bagikunda ku mafoto gusa. Abafana ba Arsenal ngo bavuga amateka kurusha igikombe cya Champions League. Champions League ngo bayibona kuri televiziyo gusa. Ese abanzi ba Arsenal kumwe muvuga gutya, kuki abafana ba Arsenal muri abagome muyivuga nabi? Ngo igikombe cya Champions League kuri Arsenal ni nk'inzozi ku manywa. Ngo abafana ba Arsenal bazindimba ya Champions League kurenza igikombe bwacyo. Ngo Arsenal ijya muri Champions League nk'umushyitsi utinda ku muryango. Iyo bavuga abegukanye Champions League, Arsenal iraceceka. Igikombe cya Champions League kirashakisha aderesi ya Arsenal. Ngo Arsenal imenyereye kureba abandi bayizihiza. Champions League nk'umuturanyi utigeze usura Arsenal. Arsenal kugira amahirwe yo kureba igikombe kurusha kugifata. Abafana ba Arsenal bategereje Champions League, bategereje imvura mu mpeshyi. Iyo bavuze ngo amateka ya Champions League, Arsenal irahumbaguza. Arsenal ifite icyizere kiruta ibikombe. Champions League na Arsenal nk'inzira ebyiri ngo zitahura. Abo ni abafana, ni aba haters,
ni abanzi ba Arsenal, bagakomeza bavuga ngo Arsenal bikunda kuvuga ngo umwaka utaha igikombe cya Champions League kibagiwe ngo Emirates Stadium ngo hiherereye. Arsenal ni umuhanga mu kwitabira kurusha gutsinda. Abafana ba Arsenal bafite umutima ukomeye cyane. Champions League yize nk'umufana atari nk'umukino. Arsenal yiga amateka ya Champions League aho kuyandika. Igikombe cya Champions League kiracyari mu nzira kiri London. Arsenal ikunda gutanga icyizere kurusha ibyishimo. Champions League kuri Arsenal ni nk'umushyitsi utagisubiza ubutumire bwa Arsenal. Ngo Arsenal irakomeye kugeza igihe amatsinda arangiye. Abafana ba Arsenal bamenyereye kubara imyaka. Champions League ibona Arsenal nk'umukerarugendo. Ese kuki muri abagome? Abanzi ba Arsenal bemere ko Arsenal ari ikipe ikomeye cyane. Arsenal ikunzwe cyane. Arsenal ikipe y'abakunzi benshi hano kuri iyi si. Mubaye n'ikipe kuko ikipe ibarusha amateka menshi. Ese mwabafana mwe mwari muzi ko Arsenal yatwaye ibikombe bya shampiyona y'Ubwongereza 13, yongeye itwara FA Cup 14, League Cup 2, Community Shield 17, ibikombe by'Uburayi 2. Ese urumva atari ikipe y'amateka? Ni ikipe ikomeye, ikipe ikunzwe. Mujye mwicara mwemere Arsenal ni ikipe ikomeye. Ntimukayisebye, ntimukayivuge nabi. Arsenal, The Gunners, Arsenal, iyi ni ikipe nubwo yabuze Champions League. We are Arsenal. Murakoze cyane, mukomeze mudukurikire kuri Veda Morning TV. Turabakunda cyane kandi mukore subscribe kuri ino channel yacu Veda Morning TV. Turabakunda cyane.